w'ibihumbi 2023 remind you that we are in the year of 2023, umwaka w'intango nshasha. the year of a new beginnings. Hallelujah. Hallelujah. Nimba utarabona intango nshasha kuva umwaka utanguye, If you haven't seen new beginnings since the beginning of this year, rendezvous muri Days of Glory mu misi welcome in the Days of Glory conference. Hallelujah. 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 Praise God. Intango nshasha yawe izotangurira aho nyene uzobona ikintu kitari witeze. Your new beginning will start right from there. Kuva ku munsi wa gatanu Starting from Friday, twumvise mpwemu w'Imana turongora mu mutima wo gutahura ibijanye n'urukundo rw'Imana. we felt God leading us in understanding God's love. Turaza gufata umwanya wo gushiraho urufatiro gutahura ibijanye n'urukundo rw'Imana, muri sense zibiri, urukundo Imana idukunda n'urukundo dukunda Imana. We will take time to lay a foundation in understanding God's love to us and the love we have for God. Rero kenshi mu buzima bwacu So most of the time, dushira ingufu kurondera kumenya urukundo Imana idukunda, we take time to understand the love that God has for kugira ngo us, biduhe ishaka ryo gushobora kuyikorera no kwesha so icubahiro. that we can be able to serve Him and glorify Ariko Him. ni gake abantu bashira umwitwarariko kurondera kumenya ingene bakwiye gukunda Imana. But it's very rare that people take time to see how they can love God back. Imana yadukunze niko, God has loved us, ariko yadukunze kugira ngo natwe tuyigaragarize urukundo tuyikunda. but He loved us so that we can also show the love we have for Kandi Him. uko tuba muri umutima wo gukunda Imana, And the more we be in that heart, niko spirit of love, tuyibona mu buzima bwacu. the more we see Him in our life. Urukundo yadukunze turaruzi, ruranditswe, bishobora kuba une information muri rusange ufise kumenya ko Imana igukunda. The love He has for us, it is known. It can be like an information that you have. Ariko kugira ubushobozi mu buzima bwacu bijanye natwe ingene twexprime urukundo dukunda Imana yacu. But it become applicable in our life based on how we love God back. Rero kubw'ivyo tuzakugira umwitwarariko kumenyera mbega nibiki nkora bigaragaza ko nkunda Imana. So we will take time to see what are the things that I do that show that I love God. Ndafise ivyo mbona mu ijambo ryawe binyereka ko Imana yankunze. I can see from God's word things that show me that He has loved me. Ariko mbega nanje nibiki nkora bigaragaza yuko ndi mu rukundo rw'Imana, ko ngaragaza ko nkunda Imana. But the question is, what do I do to show Him or to show that I love God? Kuko ivyo nivyo bituma winjira muri urwo rukundo. Because those are things that help you connect to that love. Ni muri ivyo nyene mwemu yaraheje kuvuga muri uyu mwanya. It's like those things that I just mentioned. Alati nimwaba mutima wo kugaragaza kwiyo munegura igikorane cy'ubwiza nanje nzobagaragariza ubwiza. It's like the Holy Spirit is saying that if you are in the Spirit, or if you prepare the conference with the Spirit of glory, then you can see the glory happening. Ni uko natwe uko Imana tugaragariza urukundo igihe tu exprime urukundo rwacu dukunda Imana, niko nayo igaragaza urukundo rwayo muri dimension tatusanzwe tumenyereye mu buzima bwacu. In other words, when we express the love we have for God is how He's going to also express His love in our life. Reka turabe muri Matayo igice ca 22 umurongo 36. Let's go to Matthew 22 and verse 26. Matthieu 22 verset 36 à 40. Matthew 22 and verse 26 to 40. Harabango ati mwigisha ibwirizwa risumba ayandi mu vyagezwe nirihe? Aramwishura ati mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Iryo niryo rihambaye rya mbere, ngo hari irindi rya kabiri rimeze nkaryo, niri mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Kuri ayo mabwirizwa yombi ivyagezwe vyose n'amajambo y'abavugishwa n'Imana niyo vyenenako. Matthew 22 and verse 36, it says, Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the great commandment. And the second is like unto it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets.
Yesu ariko aragenda ari kumwe n'intumwa ziwe. Now Jesus walking around with his disciples. Yagiye hura n'abantu bamubaza ibibazo bitandukanye bifise intumbero yo kumutega umutego canke intumbero yo gutahura. He met people asking him question that will only lead just to trap him or to bring understanding. Mwibuke ku bwoko bw'Israeli mu isezerano rya kera bari basanzwe bafise ivyagezwe bagenderamwo. Remember the people of God in the Old Testament, they had laws. Kugira ngo bateste barabe yuko Yesu Kristo avuye ku Mana, bagomba kuraba yuko ivyo avuga n'ivyo akora bishingira intahe ivyavuzwe n'abavugishwa n'ivyari vyashizwe mu vyagezwe mu isezerano rya kera. For them to see if Jesus is really coming from God, they wanted to see his words and his action were in line with the law and the prophets. Kuko hari abantu babiri baho presenta ingene Imana ivugana n'abantu bayo, abo nabo yari Mose hamwe na Eliya. Because there were two characters in the Old Testament that shows how God was communicating to his people. That was Moses and Elijah. Yagaragaza ivyagezwe amabwirizwa Imana yahaye abantu bayo ngo bayagenderemo maze bashobore kubona ubwira neza kw'Imana. So Moses was representing the law and the commandment that God has given. Hanyuma Eliya akaza serukira abavugishwa bavugishwa n'Imana ibintu kanaka bagomba ko abantu bagenderamo kugira ngo bamenye Imana ivyo igomba mu gihe specifique kanaka ariko baragenderamo. And the prophet Elijah was like a type or was a representation of the prophecy or what God was speaking to his people. Yesu rero baramubaza ati none ko dufise amabwirizwa 10 mbega nyayahe nirihe bwirizwa risumba yandi. So they asked Jesus now, as we have 10 commandments, which one is the most important or which is great commandment? Ijambo ry'Imana ryerekana mu isezerano rya kera In the Old Testament it was clear yuko igihe Imana yatanze ivyagezwe when God gave commandment hanyuma ukananirwa na kimwe kubunaniwe na and byose. if you fell on one out of all the multitude of commandments you Byari failed. byoroshe yuko Yesu yishura iki kibazo It was easy for Jesus to answer avuga ati vy'ukuri amabwirizwa yose arangana and say actually all the commandments are equal. kubera kunaniwe na rimwe n'irindi riba rikunaniye. Because if you fell on one, you fell on both. Ariko siko yavuze. But he didn't say so. Bamubajije ikibazo When they asked him a question, yaciye avuga ati vy'ukuri hariho ibwirizwa risumba yandi. he said, indeed, there is a greater law. Aravuga ati mukunda Imana mukundisha Imana yanyu ubwenge bwanyu bwose imitima yanyu yose inguvu zanyu zose ngo hariho nirishaka gusa naryo ngo mukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Aravuga ati ivyo nimwabishira mu ngiro ayandi mabwirizwa yose n'ivyavugishijwe n'abavugishwa n'Imana muzamurika murabishira mu ngiro. And just said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. And there's another commandment, which is the second, of loving your neighbor. And if you apply them, all the commandments hang on them. Muyandi majambo ngomba kuvuga ati nagomba kubaha uburyo bworoshe bwo gushira mu ngiro ivyagezwe vyose. In other words, it was like saying, I'm giving you an easy way of doing the law. Rero amaze kuvuga ngo gukunda Imana n'umutima n'ubwenge bwawe byose ni muyandi majambo yagomba kubwira ngo abazane kwibaza ikibazo ngo mbega nukunda Imana gute. In other words, he wanted to bring them into a place of asking, how can I love God with my heart, with all my mind, Mbega ni with my gute soul? Display, or how can I show off the love I have for God? Reka tubanze dusubire mu isezerano rya kera turabe mu gusubira mu vyagezwe. Let's go back in the Old Testament and Muri see Deuteronome in the book of Deuteronomy chapitre 6 in chapter 6, duhera ku murongo wa 4. starting from verse 4. Gusubira mu vyagezwe igice ca 6 umurongo wa 4 havuga ngo nimwumve yemwe b'Isirayeli uhoraho Imana yacu niwe uhoraho wenyene kandi mukundishe uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose. Now, Deuteronomy chapter 6 and verse 4, it says, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Rero hari ibintu bitatu nagomba ko twigaragaza kurimbura ko muri kino So there gitondo. are three things that I want us to see. Abo twari turi kumwe ku munsi wa gatanu twarafasha abikorinto ba mbere igice 13 tugerageza kwiyumvira ingene Imana idukunda nk'uko vyavuzwe mu cete Paulo yandikiye abikorinto igice 13 ariko arasigura ico urukundo arico.
Those that were here last Friday, we read 1 Corinthians chapter 13 and see how what Paul said to the Corinthians about God's love and what is love actually. Rero mu yandi majambo tugerageza kwibaza tuti mbega urukundo dukwiye gukunda Imana twukunda Imana gute n'umutima wacu wose nukuvuga ngo birashobora gukunda gukunda Imana utayikundishije umutima wawe wose, birashobora gukunda Imana utayikundishije inkomezi zawe zose, birashobora gukunda Imana udakundishije ubwenge bwawe bwose. Because we need to understand, how do we love God with all our heart, with all our mind, with all our might? Because sometimes you may love God but not love Him with all your heart or with all your mind. Ivyo bifatanijwe n'ibitugize nk'abantu kuvuga turi mwemu dufise ubugingo tukaba mu mubiri. Because this is in link with who we are. We are a spirit, we have a soul, and we live in a body. Rero ni gute dukunda Imana n'ivyo vyose bitugize? So, how do we love God with all our being? Icambere nuko tuba tugirana isezerano kwizera ko Kristo yapfuye ku bwacu tukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, niyo ntango y'urukundo dukunda Imana. Number one, we ought to have a covenant believing that Jesus died for us and He resurrected for us and we receive Him. That's the first step. Rero twavutse ubwa kabiri ku bw'ijambo. We were born again by the word. Rero ijambo ry'Imana niryo ryaturemye ubwa kabiri twavuka ubwa kabiri kubera ko kwizera kuva kukumva ijambo ry'Imana. So we have been recreated by God's word because faith comes from hearing and hearing God's word. Rero intimite imigenderere tugera n'Imana mu buryo bwo kwitaza no kuyimbaza biba bigaragaza urukundo tuyikunda kubera ko dusangiye kamere hamwe nayo. So that worship, that intimacy we have with God, it shows the love we have because it's with the same nature that we have. That's why you can't say you love God if you don't love His word. You cannot say you fear God if you don't fear His word. You can't say that you serve God if you are not doing what the word of God asks to do. Rero twifuza mu buzima bwacu kubaho ubuzima aho dukundisha Imana umutima wacu ubwenge bwacu n'inkomezi zacu zose. So we desire to be in a place where we love God with our mind, with our soul and with our might. Rero Imana yo yatugaragarije urukundo kuko yatanze. So God has shown His love by the fact that He has given. And we also ought to show God's love back in giving. Giving has a sense of sacrifice. So it means there is a sacrifice, price to pay. You can't love God in your feelings or emotion, but you love God because there's something you have sacrificed. Parce que tu consacres ta vie à Dieu. It's because you have committed your life to God. And that what shows that you love God. And it brings you to encounter His love. In this world, we have a wrong definition of love. Because people think love is the emotions or just words, the words that you say you love someone. You find actions are really different from the words that you are saying if you think you love someone. So at this time I want us to ask ourselves, I really love God. Okay, I know God loves me. I know He gave His Son for me. I know He wants to bless me. But what shows that I love God? Let's go to 1 John chapter 2 and verse 15. 1 Jean 2, 15 à 17. 1 John chapter 2 and verse 15 to 17. Aravango murongo wa 15 aravango ntimugakunde isi canke ibiri mwisi. Umuntu niyakunda isi umuntu niyakunda isi ugukunda data wa twese nikuzoba kuri muri we. Kuko ikiri mwisi cyose
ari ibyifuzo by'umubiri n'ibyifuzo by'amaso n'ubwibone bw'ubugingo bitanduruka kuri data wa twese ariko byanduruka mu isi kandi isi iri kwirashirana n'ibyifuzo byayo ari gukora iby'Imana igomba yamaho ibihe bidashira. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Rero iyo ukunda Imana niyo ukunda isi uramenya ama priority yawe biza imbere mu buzima bwawe biri. In other words, if you love God or if you love the world, you will know how to set up priorities. Satani arabizi ingene ashobora kukubuza gukunda Imana. The devil knows how he can stop you from loving God. Atakubujije kuza gusenga kwa Mungu. Without stopping you from atakubujije kwitwa kukijijwe. Or stopping you from saying you are atakubujije gushobora kuba muri environment aho witwa kuri muri environment y'abakizwa. Or preventing you from being in environment of Christians. Yohana aravyanditse neza ngaha. So John is saying here, arabango aradescrive ibintu isi idutega mu mutego kugira ngo itubuze kuba mu bagaragaza urukundo dukunda Imana. And he's giving a picture of the things which are kind of enticing us. Kuko ikiri mu isi cyose ari ibyifuzo by'umubiri. Because for all that is in the world is the lust of the flesh, ari ibyifuzo by'amaso, the lust of the eyes, n'ubwibone bw'ubugingo, and the pride of life. Ukundisha Imana. Love God umutima wanyu wose, with all your heart, ubwenge bwanyu bwose, with all your mind, n'umubiri wanyu and wose, with all your might, n'inkomezi zanyu zose. with all your might. Isi ikizana ibyifuzo, ikizana ibindi byifuzo by'umubiri. The word will bring the lust of the flesh, ibyifuzo by'amaso, the lust of the eyes, n'ubwibone and bw'ubugingo. the pride of life. Kugira ngo ikwibe ugushobora kugiranira imigendere no kugaragariza urukundo Imana uyikunda ugashira priority cyangwa umwitwariko ivyisi kuzaniye. So that it will steal you the love here for God, and it will give you other priorities. Ubugingo bwacu canke ame yacu niho hari gutegeka canke kugoverna ibitugize mu buzima bwacu bwa misi yose ngaha muri nose. Our soul is the commanding system that govern all the things. Rero ivyinjira mu bugingo bwacu, So everything that comes in our life nivyo bitumenyereza ingene dufata ingingo z'ingene tubaho. is what help us take decision about our life. Rero Satani arazi gutega umutego akazana ivyifuzo byo mu bugingo. So the devil now knows how to entice us, and he brings the lust of the flesh. Abantu baragerageza kubaho ubuzima bw'insinzi babone ubugira neza kw'Imana, ariko isi ikabazanira ikabofra ibintu byinshi basamaza mu buryo bwabo mu buzima bwabo bwa misi yose. People want to live an overcoming life, but the word is bringing something that will distract their priorities. Uyu munsi amaso yacu niyo muryango, niyo dirisha rigaburira ubugingo bwacu. Today our eyes are a window that kind of feed our soul. Rero nico gituma uyu munsi iyo bavuze ngo irari ry'amaso, ibintu bidusamaza ngo tubonesha amaso nivyo byubaka ubugingo bwacu bw'ingene tumera imbere. You see, the things that attract our eyes, the things which we call the lust of the eyes, is what come and build our soul. Mumenye ko Satani ibi bintu twiga, ibintu tuvuga mu ijambo ry'Imana arabizi. Remember, the devil knows the things of the Bible. He knows them. Arazi ngena twiba kuba no kwaho mu buzima bujanye n'Imana igomba. He knows how to steal or how to entice us or to deprive us from God's word. Nico gituma iyo tutagize attention amaso yacu ivyo tubona atuzanira ibintu binyuranye n'ubugombe bw'Imana canke no kubaho ubuzima buhesha Imana That's why icubahiro. if we don't pay much attention, our eyes will bring in things that are against the will of God. Harimo mu buzima bwacu bwa misi yose ngene tubayeho tukisanga ahantu turi mu buzima tudakunda, ariko kubera ko igituganza mu bugingo bwacu cavuye kwirari ry'amaso no kumegerageza kwishushanya n'ivyiki gihe. And then we end up finding ourselves living a life which is not in line with God, because
the entry point was what we saw. uragomba kumenya ingene ukwiye kubaho ukunda Imana. Do you want to know how you can live a life that is honoring God? Ningene uhindukiza amaso yawe n'ivyiyumviro vyawe kubijanye n'ivy'ijuru ukamiza umutima ku vy'ijuru kugira ngo ubeho ubuzima bujanye n'Imana igomba. It is how you redirect your eyes and you focus your eyes on the things of heaven so that you live according to that. Ndashobora kwemeza ko uyu munsi 70% y'ivyaha abantu b'Imana bagwamo batabigwamo kubera ko bashaka kubikora ariko kubera ko bamenyereje ivyiyumviro vyabo kwama bihosusa mu vy'isi aba arivyo bigerageza kubazanira uburyo bwabo bwo kwiyumvira. I can confirm that 70% or more of the kind of sin that the people fell in is because they have trained themselves in the things they see in controlling their mind. Ejo naciye ahantu Yesterday I passed by somewhere. twari dufise akantu gato k'urubanza ahantu twari turi. We had a kind of a small party where we were gathering. Hanyuma twe turataha turafata umwanya wo kuriha amafacture dutaha. As we were paying bills and trying to go back home. Sinzi ingene nari imbere ya economy yasumba iyi dukoresha ngaho. I was standing before a big screen like bigger than this. Hanyuma abantu bariko bararaba. And people were watching. Hanyuma numva indirimbo naheruka kumva kera nyinshi. And I heard songs that I haven't Nyinshi heard. muri izo ndari sanze ndazizi ko ndazitamba kera ntarakizwa yari mu nde yanje narimwo. And most of those songs I knew them because I used Nguko to. nakubita amaso ngomba kuraba iyo ndirimbo. But the more I turned my eyes trying to see the nkabona ivyo bariko baratamba n'ivyo bariko baragira ntaho bisana n'indirimbo nari nsanzwe nzi mu vyiyumviro vyanje. and I saw the way they were dancing and the way they were, it's not the same with the kind of picture that I had before. Ego nkashaka guca siniko ndabiraba mbana ivyo ndimwo nkumva iyindi kuri kigo shaka kugera kuraba ivyo ariko barerekana ukabona ibicapo n'amasana mu berekana ntaho bisana n'aya ndirimbo horo wumva kera mu radio. And I wanted to go home, but when there's a second song and you go look and you see the pictures, it's different from what you used to see. Babajije umuririmbyi yarakomeye cyane muri Amerika. They asked to one of the famous singers in America indirimbo z'Imana. who started singing gospel Hanyuma music. asohoye indirimbo agomba kuzidandazwa bagashiramo abantu b'abakobwa batamba mu buryo buteye isoni. And then I asked him when you want to do some music, popular music, they need to put some Baramwaza ati none ko batanguye kumera people nk'usenga naked. Yeah? gute uvanga ivyo bicapo hamwe n'uburyo bwawe bw'ingene rikora n'ingene ubona tubamenye uri kurafata umurongo wo kuja mu mana. And they asked him, but how come? Why are you kind of mixing and you mix the gospel and Aravuga ati popular music? jewe And he said, iyo hageze kudandaza indirimbo si jewe ziba zaguzwe na maison yaziproduije igomba kuzidandaza. he said, when it's up to selling my albums, there is a production, like there's a manager, the house that has Rero already kubera bought ko the bagomba songs. kuzigurwa cyane Because they want those albums to be sold. dushobora kuzigurisha igihe hatarimo abantu bariko baratamba gutyo niko abantu bazikonsoma kubw'ivyo rero bo baca bagira muri ivyo kugira ngo badandaze si jewe bon revre ko ababifise mu ruhara mugabo si jewe cyane n'iziya maison de produisa zibidandaza mu buryo budasanzwe. He said, actually, it's not me, but the producer that want to make more selling, and it's not me, but he had. Bagaca badandaza ivyo abantu bashaka ko babona bakonsoma kugira ngo bitangure kubazana mu buryo bwo kwiyumvira bibazane kwifuza ivyaha no kugendera mu nzira zidahesha So Imana they icyubahiro. put those women dancing naked, and they put it so that people will go in the things which are evil. Byari ariko ndaraba kuri YouTube. And I was watching on YouTube recently. Sinzi ngene naguye ahantu mbona in video iriko irerekana ahantu heza ntari bwabone mu Rwanda. And I saw a video of a nice place. They were showing nice place in Pale Rwanda, nziza isa n'iy'ubwami. like a palace, nice house. Nizeye ko ndiko ndabatsitaza. I hope you Haleluya. are not offended. Are you? Hanyuma ndayibonye mbwa nubafise curiosity yo kuraba iyi nzu bahehe birabaha mu I Rwanda. said, wow, this house, is it real or does it exist? Abatanga utwenga baririmbye hariya ndabaza ko ivyo ngira mvuge babizi. Hanyuma cambona n'ahantu hari ni hanze y'igisagara cy'Kigali n'ahantu nimba ari muhazi nimba ari hari inzu nziza umengo ni Palais Royal. So I saw it's like outside of the city of Kigali. It was like a house, like royal house or palace. Mvugije audio yari muri ico neko ndumva nimva indirimbo iryoshe vraiment. When I click on, it was a nice song. Harimo baririmbyi namara numva amazina ntarimenyere kumva nimba Chris Melody nimba ari bande n'ibandi So batandukanye. there was those people Murabazi that mwese murabazi. maybe you know them, those music, Chris Melody and her and Mugabo singing. rero iyo video yari clip ingene batunye clip. No kuvuga ngo bavuga ingene bagize iyo clip. So they were kind of showing
the behind the scene, how they produced the song. hanyuma abaririmbyi bose bakavuga amasene umuproducteur yababwiye ko bakina kugira ngo bagire clip nziza. And every singer or musician will talk about his script, how the producer has asked him to do. akantu kanyenteresheje karakahe The thing which was very interesting nuko for me, uwo muririmbyi Bruce Melody ko aravuga ngo je bansavye ngo nigire nk'umuntu akundana n'abahungu kandi muhungu. so, and he said, he's a boy, he's a man. He said, they asked me to play as someone who is in love with men or who's vyatumye dating nkurikira men. neza montage y'iyo video. It attracted sanza me, kwiraba yaheze and I had to watch that video. aheza ari hagati y'abahungu babiri. So that guy, he is now at the end of the movie. ariko arababwira So utuntu nk'umuntu ariko arababwira nk'umuntu bafitanye bakundana he's like hagati yabo. standing now in the midst of boys. He's a boy standing in the midst of boys. He's kind of dating them. bamusaba ko amanuka yigirisha utuntu nk'ukumengo ni umukobwa agira utuntu tw'abakobwa. They asked him to go and move some kind of like a lady. She would move. umwumvirije siwe yavyiyumviriye. So listening to Bruce Melody, he's not the one who siwe even said. siwe siko ameze. That's not how he behaved. muga wumvise iyo ndirimbo iraryoshe vraiment n'ingene bayikoze nibaza ko ari clip ya mbere mbonye muri kano karere kozwe mu buryo bwo hejuru. But looking at the music, the style, it's really great, professional. mugabe ifo gushiramwo akantu kaza gutuma abantu babona yuko ivyo bintu biko biraza muri kino gihe ari bisanzwe mwisi. But they wanted to communicate to the public that these things, which is like gay kind of things, is normal, is simple. kandi ntibaza guhamagara umuntu tutazi. And they won't call someone who is ifo ko bari umuntu azwi. but they need to find someone who's famous. kandi nawe siko ameze. And normally that's not him. That's mugabo not him. uriko aradandaza afise cyangwa But gushika. the one selling the ari music. pre gushiramo miliyoni kugira ngo bakore ikintu kizimvye kugira ngo message ipase. The one who is selling the music, who is able to put money, millions. umwana azokunda iyo ndirimbo agakunda baririmbye neza baririmba neza bigitangaza azokwisanga yamaze kwemera kuko kuntu abantu bamera ari bisanzwe. So that young kid who will love the music, Bruce Melody, for example, he will end up loving and accepting this as if it's. kandi n'uwo muririmbye atari ko ameze mu nyuma. But the musician actually that's not him. That's not his personality. nageze kubatera inkuru ingene je nakuze dukunda abana bwana bubiri butoye bwitwa Chris Cross bwandirimba indirimbo bwari ubwana bukiranye n'ibintu nyene biryoshe vy'amanje nakunda gutamba ibintu vy'ama rap music. bagafata ipantaro bakayihindukiza itireti kaje inyuma. So I told you how I used to love Chris Cross. They used to have to wear this like pant. They would just put the pocket in front. That's how they would play some rap music. no bose twaririmba izo ndirimbo Chris Cross mega kagiye abantu kagira nyene bagakubita umuziki uryoshye. So and then that music was very popular. We would say, Chris Cross, and then haciye iminsi Now after days, waraja muri ville kuri bus you would go on the bus stop. ugasanga umugabo w'ubwanwa yahindukije ipantaro itireti ringaho inyuma. You would see a guy with a beard. Now his pockets are in front. kuko kubiraba cyane byageze ahantu umuntu yisanga yabaye uko. Because of watching them for a long time, we end up doing the same things. twarabwiye ari inkuru yo muri Amerika aho abantu bari bafise ingorane y'ingene badandaza impuzu zo munsi. So we told you about a situation in the US, how people were having problem selling underwear clothes. umva abantu bose bagashaza bakagura amafaranga impuzu zizimvye izo hejuru abadandaza izo munsi bambara munsi y'izindi bakavuga bati none twe tuzodandaza gute ko bafite ivyo biyambariye ko nako naho bayabibonye. So we told you how people who were selling other clothes, they were having good money, but the people selling underwear, it was a problem because you couldn't see umunsi them. umwe umuntu aragenda muri prison So someone went in prison. asanga umuntu ari muri prison yambaye ipantaro imuroka ata ceinture yambaye. They found someone in prison wearing a pant which was loose. acarabona impuzu yari yambaye munsi. So the guy was able to see the acaravuga underwear. ati ndatoye solution. He said, wow. acarondera abaririmbyi bazwi bakomeye. He found out some famous murashobora kuja musician. kuririmba kuri scene He said, can you go on mukamanura public ipantaro and have your pant down umuntu akabona marke y'ivyo wambaye munsi. so that someone can see the brand of your underwear ati muvyita ngo iki and say, how would you call it? pocket down. And we say, okay, it's going to be called pocket down. abaririmbyi bangahe baja kuri scene bararirimba So few musicians, they went on the pulpit and mu they misi sang. mikeyi kw'isi nzima. In just few days, all over ugasanga the world. umuntu yisoneye akuze yambaye ipantaro yamanutse wabonye
impuzu yambaye munsi. And you would see an old guy, respectful, but he's now wearing his pant and it's down with the pocket down. Niyo batanga kuvuga ikintu cyitwa ngo grief. That's how they started talking about grief. Ngo yambaye iki Calvin Klein sanga yambaye iki sinzi ngene amazina kanaka baca batangura kudandaza rero ibifise amafaranga menshi. That's how we start selling brand and say he's wearing a Calvin or St. John or any other brand. Iragenda ikurikira ritme ivyo bita le tambour major. Matambour major n'abantu bakora ikintu bagezweho abantu bakisanga bagikoze atari kubera ko bazi gituma bagikoze. So the word is following what we call it like the drama lead, like somebody who is standing in front giving the tone. Uyu munsi ama media arafise ama exercice ariko aragira barashobora kudesida yuko abantu muri Oasis uyu munsi tuvyuka twambaye rouge turi twese tukisanga wikanga nawe wambaye rouge byagenze gute kubera ko gusa twabyutse twugura WhatsApp canke Facebook bakatwe influencing tuza kudesida ivyo tuza kwambara. So the media have a capacity to influence all of us, and let's say when I wear red because you open your phone and you find I don't know, red or something, and you will find out here we are wearing. Ngomba kuvuga iki? What am I saying? I'm not the one who wrote it. The lust of the eyes and the desire of the flesh biratuzana kwisanga twabaye mu vyaha tutari twiyumfuza kubamwo uko twakurikinge n'isiri kwiragenda will bring us to live in a sinful life because we are living according to the word. Uyu munsi ugukunda Imana biradusaba ikiguzi. Today to love God requires a sacrifice. Go guhitamwo ivyo turaba ivyo twumviriza ivyo tubamo kugira ngo vy'ukuri twikoncentre ku vy'ijuru. To be able to focus on the things we watch so that we can put our hearts to the things of heaven. Rero uyu munsi nagomba ngo wibaze mu buzima bwawe. Today I want you to ask this question. Kuko ikicumi byo mwisi biri kuko ikiri mwisi cyose ari vyifuzo by'umubiri. Because all that is in the world is the lust of the flesh. Bene datu uyu munsi hari vyaha bitashobora kubaho muri kahise kubera ko isi yari ifise ukuntu igabanijwe ngene abantu bagira access ku makuru. Today there are a long list of sin which wasn't before because people didn't have access to the media, to the news. Naenda gufitiye inkuru. I have a good news ikubwira ngo Imana iragomba kugirana imigenderanire nawe. God wants to have a relationship kandi iragomba kumera nkayo. And he wants you to be like ariko him. nutaraba neza. But if you don't pay attention, ivyifuzo vy'uyu mubiri. The lust of the flesh. Ugukunda inda nkuko abantu bose bameze. The desire of the flesh. Ukubaho mu buzima kugena kwinezera kugira ngo use ninge nabandi bose basa. To live a carnal life, trying to live and be like birashobora kukubuza kugira access ku rukundo rw'Imana. Can stop you from having access to the love of God. Irari ry'amaso. The lust of the eyes. Aho tumara umwanya twikoncentra tuko turi hosusa mu buzima bwacu. Where do we take time gathering or get our inspiration from? In the pride of this life. We are in the world of competition. Where everyone wants to be like, hey, have you seen me? Now it's like, no, it's not longer you superstar. I can also be a star in a day. Today we can see medias and TV home or some of them we meet in our aho umuntu atiyumvira kuri contenu ariko rashira kuri media ariko ararondera ikintu cyose icari cyo cyose cyotuma akundwa n'abantu benshi gushika aho YouTube imuri amafaranga. So people don't think about the content of them on the TV or on the media, but they want to do anything so they can have more followers. Kuko uyu munsi business ihemba neza ni YouTube, ni Spotify, ni ivyo bintu vyose ushira online ukaba popular hanyuma bigatuma abantu bashobora kuza bakadandaza. Because today the business which is producing a lot is like YouTube. If you have more followers or Spotify, all those things, and then they can pay you and people can do their business. Why does YouTube pay you for your music? Why do they pay you? Because you have 100,000 followers.
It's because you have become a market bashobora kuza kudandaza where they can sell their uko ni products. ku isi iri kwirasirikira kandi si bibi ni byiza bifasha abantu bose batandukanye. And this is how the world is going. It's not bad, but it's help other people. mugo uyu munsi asigaye abantu babyuka bakavuga ibintu by'ibiterasoni ibintu bitemewe mu buzima bw'abantu bubaha Imana juste kugira ngo abantu benshi bagire amalike ya following hanyuma ejo mu gitondo bazobahe ya plaque muri YouTube hanyuma bariha amafaranga. So today people will wake up and put some insanity, some things which are not really godly, and then just so that YouTube can pay them some money. rero iyo ni isi iri kwiraja. This is where the world is headed. abizera Imana kugira ngo tugaragaze urukundo dukunda Imana So for those of us who love God, nuko for us to tugire show attention nitwifatanye ngo tugende nk'uko isi iri that kwiragenda. we need to pay attention so that we don't follow the flow or the kuko way ku the world is going. ruhande iby'Imana biriho nabyo Because there are also things of God on the media. kandi abantu b'Imana bakwiye kuba ari bakoresha ibyo bintu byose gusumba uko abisi bikoresha. And the people of God should be the ones to use those media. ikibazo mfise muri kino The gitondo question I have is urakunda this. Imana Do you love God n'umutima wawe wose with all your heart, n'ubwenge bwawe with all bwose your mind, n'inkomezi zawe with all zose. your might? mbega turavye paraporo ibi bintu Yohana yavuze ni hehe hantu usanga ku munzani ubalansa gusumba. Looking at what the scripture that we just read, where do you balance? Where do you fail among kugira these ngo things? ushobore kubona urukundo rw'Imana mu buzima bwawe For you to see God's love in your life, utegereza kumenya kwitandukanya you need to separate n'ibitajanye n'ivyo Imana igomba. from the things which are not godly. uburyo bwawe bwo kubaho Your way of living nibwo bugaragaza urukundo ukunda is Imana. what shows the love you have si for God. amajambo gusa twavuze, It's not only the si word, presence gusa twagize mu gikorwa c'Imana, it's not just a physical c'est notre appearance, style de vie. but it's our ingene lifestyle. abantu bakubona mu buzima bwawe bwa How misi do yose, people see hana you? abantu kwanza ingene Imana ikubona ku buzima bwawe bwa Not misi even yose, people. How does God see you in your life? kuko Imana irakuzi andora ingene abakozi b'Imana Because bukumenya, God knows you more than the servant of God. kandi ivyo bigaragaza kwikunda canke kwikunda gusa kugira ngo abantu bagushimire. And that's what shows if you love God or if you love God so people can clap muri for you. ino si tugezemo, In this world, ukubahuza buhesha Imana icubahiro ni ukugendera mu nzira ifunganye, to live a godly way is to walk in the narrow way. isa n'inzira ibabaje, It's really painful. ariko ubu yayo igihe cyose Imana itugira neza gusumba abari mu isi. But at the end of the narrow, God is going to bless us more than the people of the world. rero nico gituma urukundo dukunda Imana tuza kutuzana kubaho ubuzima abantu batubona umengo turi bizarre, mugabo muri ubwo buzima tubayeho tuko turagenda mu nzira idushikana ahantu tubona urukundo rw'Imana mu buryo That's budasanzwe. why in our walking with God, sometimes we live a kind of life where people will think we are weird, but as we do it, we will show the love of ijoro God. rirakuze bugira buce, The night is near, and it's turabe about ko to go down ubuzima and about to bwacu come. tugaragaza urwo rukundo rudusaba sacrifice. We need to check ourselves. Are we showing that love of God which requires sacrifice? vyongora ko umwana wanje ambwira ko ankunda, It will be so hard for my child to tell me he loves me ariko abayeho ubuzima bunyuranye n'ivyo nifuza. if he lives a life which is contrary to what I want. igihe mu buzima bwa misi yose akora ibinyuranye n'ivyo umuco w'umuryango wacu ukora, If in his daily life he does what is contrary to ça our life. importerait peu ko nyandikira makete y'urukundo ko ambwira ko ankunda nk'umuvyeyi, igihe mbona dans sa vie, dans sa conduite, mu nyifato anyuranye n'ingene tubayeho mu muryango. It will be so weird if in his culture and his life is behaving in a weird way. ni gute dukundisha Imana umutima wacu, ivyiyumviro vyacu n'umubiri wacu, How do we inkomezi love God zacu, with our heart, with our mind, ni and with our kubaho might? ubuzima Is to live a life buhesha Imana icubahiro. that glorifies God. ntivyoroshe muri ino si, It's not easy, ariko it is, kandi biroroshe hamwe na mwemu but yera, it is easy with the Spirit of kandi God. ubwo buzima buraryoshe And that life is sweet. gusumba uko ab'isi bokubwira ngo ubw'isi nibwo buryoshe, More than the people of the world can kuko tell isi you. irafise aho igarukira, Because the world has its kuko limitations. irafise ko idashobora gutusha umutima wawe. Because they can't touch, they can't feel your heart. nico gituma uhura n'umuntu That's why you meet some people. akakubwira ko mu buzima bwa misi yose ushobora kuba winezereje, They can tell you that, yeah, you can have fun, ariko mu mutima udafise amahirwe. but in your heart you got no joy. igihe tuvuga ku iyerekwa ry'ishengero ku munsi ku munsi, When we talk about the vision tuvuga ngo of abantu church, bahiriwe n'abahinduwe n'ubutumwa bwiza bw'ubwami and we bw'Imana, say
The blessed people are those that are C'est transformed le by God's vrai word. bonheur. It is the real joy Iva mutima. that comes from your heart. Itavana n'ugufeza semblant. That is not by playing some game Itavana na n'ugutwenga kukudandaza. or just like a fake smile. Hallelujah. Praise God. Hari abantu batwenga gatwenga kudandaza. Some people are just having like a fake smile. Ino ntibikaze cyane. Here is not very. Gashikira umuntu mu magazine. You go in a shop, for example, Zona gutwengeye. and they will just laugh. Ikibazo tipo bashi mutuzinanye he. Kind of, you're like, where do I know you? Ashaka ugure gusa kandi utagura cyahindura isura. He just smiling so you can buy. Baravyiga mu ishure muri business, They muri teach it. marketing. They teach it in marketing. Ngira umuntu atwenga. How somebody will play a smile. Gacumba araryohewe. And you feel like happy. Kereka Oh. agaca kubwira ibyo ugura. And Usigurira. you want to buy and you explain. Wamubwira uti nta mafaranga mfise. If you tell her or him you don't have money, Twagaze kugenda ahantu na madamu. we went somewhere with my wife. Umuntu yatwakiriye ko arakwereka agomba kutudandazako. So this person, because she wanted to sell something, Yaratubereye umwana w'igitangaza, umwana mwiza she was w'igitangaza. very kind, very Aradutembereza mu nice, duga, aradusigurira ibintu. brought us a lot of places, and Adutwara ahantu hameze neza. brought us a nice restaurant everywhere. Hanyuma rero tugiye agira vraiment ari kunshobora. Yabana nijanye. If I was- Yari yamaze if I were- gutegura vraiment. If I were alone, I mean, the ground was prepared. Ariko Imana ishimwe twari turi kumwe n'umuntu ngamba ati yumvire defwa. But thank God I was with somebody who said, before you spend money, think twice. Hanyuma ageze ngo tugure ico ndabwira byari byiza vraiment. So when it was time to buy, I said, oh, yeah, it was good. So ngumvira urumva nta mafaranga akwiye dufise. But we don't have Ati enough basi money. mufise angahe. And she said, oh, but how much do you have? Aramanuka gushika avuga make muri sansi vuga ati nayo make niyo muri yampaye yandi nzorindira mbwa gusa mugore ico So she kintu. came to saying the lowest, so that says, okay, the little money you have, to give it to me, and the Ati rest you can pay tugira me. reka tubanze tuvyiyumvire. And we say, okay, no, None let's think about muvyumvira it. gute none mwicaranye ngaha. And she Si said, madamu none but sinari you ngaha ni need to mudeside think, none. you and your wife, you are here, decide and buy it. Yeah, madamu zanumva randi ikintu mati. Yeah. And my wife, she kind of Ivyo bintu give me some sneaks and they said, oh, wait. tugomba kubanza gukubita rero twagaruka tuzatufata ingingo. And we told her, okay, we want to go somewhere, and when we come back, we'll take Tuja a decision. turasa. Bernard, uwo musogonda tumubwiye ko tutagura ico kintu. The second we said we are not buying, Yafashe bya bintu byose kwa gutwenga kose kwa kudutwara n'umuduga ko yashavuga ati nimurondere taxi yabanze. all that smile, all that care. She said, okay, grab a cab and then go. Nta rukundo rwari rurimwo. There was nothing about love. Kwari kubera ko gusa ari ikintu agomba It kudanda. was because she wanted to sell something. Hari abantu uyu munsi muhuruke bazana urukundo ariko bafite bagomba kudanda. You see, there are people you meet and you think it's love, but they are selling you something. Ariko Imana igomba ko urukundo rwawe n'umunezero wawe biba bivuye vy'ukuri kubera ko ufitanye imigenderanire n'Imana atari ibintu bivanye gusa yuko ugomba kugaragara ku bantu kubengura umuntu umeze neza cyangwa atariko bimeze. But God wants you to be, He wants the smile or the relationship to be, or the result to be out of a relationship. Rero ico ni ikintu ca mbere kigaragaza urukundo rw'Imana. That's the number one thing which shows the love that you have for God. Nagomba yuko mbere ko turangiza turaba muri Yohana 14:15. I want us to go in John chapter 14 and verse 15. Jean 14 verset 15. John 14 and verse 15. Nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. If ye love me, keep my commands. Matayo 7:21-23. Matthieu 7:21-23. Matthew 7:21-23. Aravuga ngo umuntu wese mvumereza ati mwami mwami siwe azokwinjira mu bwami bw'Imana atarukora ivyo data wo mwijuru agomba. Not everyone that said unto me, Lord and Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that does what the will of my Father which is in heaven. 1 Jean 5:2-3. 1 John 5. Yohana igice cya mbere cya Yohana igice 5:2 gushaka 3 avuga ngo iki nico kitumenyesha yuko dukunda abana b'Imana nitwakunda Imana tugakora ivyagezwe vyayo. Uko gukunda Imana
aruko nuko twitondera ivyagezwe vyayo kandi ivyagezwe vyayo ntibigora. By this we know that we love children of God, when we love God and keep his command. For this is the love of God, that we keep his command, and his commandments are not grievous. Niba wagomba kwibaza kukunda Imana, If you want to think that you love God, niba kubaza kukunda Imana, or if they ask you that if you love reka God, kuvuga ko ukijijwe, don't say that you are born reka again. kuvuga ko usengera muri Oasis, Don't say that you go reka to kuvuga ko Oasis, wabatijwe, that you were baptized, reka kuvuga ko ugenda na Bibiliya. or that you move around. Nuko along the abantu Bible. baraba ubuzima bwawe But people see your life, bakabona witwararitse gukora iby'Imana and igomba. they see you are concerned in doing what God wants you to do. Biragoye kudefinisa agakiza It's hard to define salvation igihe gahagaze mu bigumbagumba gusa, when it's only based on emotions. ariko utanga insobanuro y'agakiza But the explanation of kuko salvation kagaragarira mu bikorwa byawe bya misi is yose. in the action, your daily actions. Iri jambo rirahambaye Yesu yavuze This word is very deep. ngo hari abantu bazorenguka imbere So there yiwe will be people who will come ca before gihe him on the c'urubanza day of judgment. bavuge ngo urumva mwami twarakoze ibi n'ibi n'ibi mu They izina will say, ryawe, Lord, we have done so and so in your ariko name. bavuge ngo sinigeze ndabamenya And he will say, I never knew you, kubera ko mwabikora ariko harimo uburyarya mu mutima wawe. because you were doing it with a hypocrisy. Simvuze yuko umuntu atagwa mu ntege nke, I'm not saying that somebody can't ariko be kugwa mu weakness, ntege nke no gukora ibidahesha Imana icobera biratandukanye. but to be weak in your or to do evil things and to backslide is different. Kubera ko abantu bashobora gukora icyaha kimwe Because people can only do one ariko sin. Imana ikabibona mu buryo butandukanye. Two people can do one sin, but God sees it in two ways. Umwe kumbure ntiyashoboye kuronka indero, ntiyigishijwe, ntiyateguwe, hari urugezi atageze ko yaguye mu ntege nke, ariko yababajwe n'icyo yabayemo gusumba aho yumva umengo ntashobora no gusubira kunenguka imbere y'Imana. Because one, he has committed a sin, and because he wasn't trained, his level he doesn't, and he's so bad because of that thing he committed. Uyundi nawe ni buzima busanzwe. And the other is just doing his own Apene business. yabwiye Imana ngo Mana mbabare. Maybe he might have said, Kandi God, ejo na hirya Yesu ubuzima bubandanye ari bwa bundi. and tomorrow and after tomorrow he will do Ariko it. ubwo ntidusiko twexprime urukundo dukunda Imana. That's not for us. This is not the love. People who have love for Rero God. ivyo bituraba twese muri kino kintu. So this is a concern for Nuko mu all of us. buzima bwawe gukura mu buryo That bw'impemu in your growth, in your working with God, bikuzana guhindura inyifato n'ingeso it zawe has to bring you into a place kugira of ngo changing, exprime urukundo Imana so that you ikunda. express the love you have for God. Ijambo ry'Imana twumvise The ngaho word of God we've heard. ntituvuga ko Imana tuyikunda, We don't say that you love God, ariko dukora ivy'Imana idusaba gukora kugira ngo tugaragaze ko tuyikunda. but we do what God asks us to do to prove that we Nicyo love Him. gituma Satani aza kwamatera aho hantu mu buzima bwawe. That's why the devil will always attack. Bene data Yesu yarageze ahantu avuga ibintu bibabaje biteye ubwoba. Just came to a point of saying some Aravuga ngo wopfa umuja, terrible words. wopfa Bad words. umuja mu ijuru utagira ukuboko canke ijisho. He said you would rather go to heaven without one eye or without one hand. Nimba ari ivyo vyogutuma uja mu muriro wopfa ubitakaza ukaja mu ijuru utabigira. He said if the eyes or the hand, if they can prevent you from going to heaven, you would rather go to heaven without them. Hakoja mu muriro ufise vyose. Instead of going to hell with every Iyi yoga. si ifise business zibiri gusa, umwitwarariko wara finale, match finale ni zibiri gusa, ni ibintu bibiri gusa. So the words or the finals are only two things. Imana izokora ibisabwa vyose. God will do everything Irunge ku required mwana wawe ikenega aze gupfa, yaraje ku isi gupfa. to send his only son to die, and he has already come. Izana abahagurutsa abakozi bayo. He will raise his Itanguza servants. ishengero hafi yawe. He will start a church nearby. Intumbero ifise nyamukuru imwe. His number one Nuko goal uba umwana w'Imana, that you become a child ugahunga of God, urupfu rw'ibihe bidashira, and you flee from eternal death, ukazoja kubana nayo ibihe and bidashira mu you bwami live bwawe. eternally with God. Niyo business y'Imana ya mbere gusumba ibindi byose. That's the number one business. Kugira ngo It's iguhezagire umuntu w'igitangaza ufise ibintu bifadika. No, 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 not no. that you will be prosperous and have Nuko a- l'éternité avec Dieu compte plus que ce que tu veux avoir dans ce monde. eternity with God matters more than what you can. Kubana n'Imana ibihe bidashira bifise agaciro gusumba ibindi byose To woronka muri live ino with si. God forever is more important than anything you can. Satani The devil then, na antikristo and Antichrist, n'amadayimoni the demons, n'abakorana na Satani bose and the
co-worker with the devil. Ils vont investir tout ce qu'ils peuvent bazoshiramo ingufu zose bashoboye They will invest, they will do a lot of things kugira ngo uzogende gupfana nabo ibihe bidashira ikuzimu muri udahera. so that you would die and go to hell with them. Tout ce qu'ils peuvent faire All that they can kugira ngo do bakuze kwizera Yesu, to stop you from believing, kugira ngo bakuze gushikaho kurangiza kugirana imigenderanire to n'Imana, stop you from having a good relationship with bisaba God. amafaranga, If it requires bisaba money ingufu zimeze or gute, any other capacity, bazobigerageza they kubikora. will do it. Canke niba waramaze kwizera But if you already believe, kugira ngo uzogende mu ijuru so that you might go ariko to heaven ataminyago nimwe atanakimwe amariye ubwami bw'Imana, ils vont tout faire. without any harvest, they will do everything. Binashobotse If possible, bakuzane kwihakana Yesu they will bring you to deny Christ gushikaho utakaza ubugingo bw'ibihe bidashira. until you can even lose Inzira ni faith. zibiri, So there are only two ways: ijana mu mahonero the eternal n'ijana mu bugingo damnation, bw'ibihe bidashira. eternal life with God. Ikigwa cy'uyu munsi So the topic of today twaramubwira ngo vy'ukuri ubeho is so that you can live nk'ukunda Imana, like someone who loves God. ubeho vy'ukuri ugaragaza urukundo ukunda That you Imana. live manifesting the love you have for God. Urukundo ruhagaze kuri ku kwibabaza. Love is based on sacrifice. Ejo niko ndahezagira mariage kubw'umwungere wo mu kindi gihugu yaje kwigisha ngaha, yasabye ko ndamuhezagira abantu basengera mu shengero giwe mu Bushinwa. So yesterday I was celebrating a wedding and there's a man of God who came here and he asked me to bless his church member here. Nibaza ko umunsi bataje nibaje n'abanga ariko bagize ubukwe ntibabigiriye ngaha kubera ko twagiye kubahezagira mu izina ry'iryo shengero basengeramo mu gihugu cabo mu Bushinwa. So it didn't happen here, but happened somewhere else. But because we went to bless them in Muri their misi chaque weekend presque dufise ama mariage ko turahezagira. So almost every weekend we have weddings. Akajambo nkunda kuvuga kenshi ni The word I like mentioning, nabwira nti mukobwa muhungu uje gusezerana, I say you man or uje woman who kwinjira mu come to, migenderanire myiza iryoshye y'urugo, you come to in a good relationship, ariko marital relationship. itangazo mpejeje kuguha muri uyu mwanya But the announcement I just tell you, uratakaje umwidegemvye. now you just lose your freedom. Ahora utaha aho ushakiye, urugendo ukuga aho ushaka, ibiki byose ubizodepana n'ingene mwavyumvikana. You used to go home like whenever you want, but now everything will depend on the agreement. Wambara ibikubereye, You used ibyo to ubona ko vyakubereye, you used to wear whatever you think is ariko nice. uzokwambara ivyo yavuze ko yabikunze. But now you shall wear what he or she said that it's nice. Ndibutsa abadamu n'abagabo ngaha, Reminding husband and women, ikiyosi ca kindi wirabamwo. the mirror that you shall use is not the one that you. Ikiyo n'uwo mwubakanye. Your mirror now is your spouse. Niyakubwira ati ivyo ntavyo nkunda, genda ukure. If your spouse says, I don't like this dressing, Hallelujah. change it. Rero iyo utaragira mariage wiraba mu kiyo kuko ni uriya muntu mwubakanye n'uriya muntu ubona mu kiyo So gusa. then we don't need mirrors in the houses. So before you marry, you need to go in the mirror and then dress the way you want it. But now it's ariko different. niwagira mariage uriya muntu niwakura bakabwira ati sawa So urabereye. the moment you get married, the person will look to you and say, Naho nice. abandi bose bo hanze mu gushima mu nzu atagushima ingene uberewe ntaco bimaze. Because even if everyone else will like you and the one in your house doesn't Ntugura parfum kubera ko ukunda ingene imota. you don't buy cologne because you like the way it smells. No. Utangura kugura parfum bijanye n'umuza kwa muri kumwanya munini yakunda ingene imota. But you buy the cologne or because of the one that you spend most of the time Nico together. gituma How ntusubira you like kubandanya ugura parfum ari ukuri umusebateri. now you no longer buy the same cologne you used to buy when you were single. Imisi ya mbere vyarangora nacanga ndakugura utu exemplaire twinshi. Ubwira zanumviriza numve ako yatinza gavuga ataka niko sawa rero. Akari kucubana nyugura. Before it was hard because then I need to buy more so that she will say, okay, this one is good. Then I would buy. Ndikonda ama tips I'm giving you some aba tips, jeune marié bakigira mariage vuba. I'm just giving you some free tips. Hallelujah. Amen. Nashaka kubwira ko igihe wimariya n'umuntu yitwa Yesu Kristo waratakaje umwidegemvye. So I want you to know the moment you were married to Jesus, you lost your Ntiwisiga ivyo ushaka, ntugendera aho ushaka, ugenda aho mwubakanye agomba. You don't go where you want, so you don't do what you want, but you do what. Niwe akubwira ko uberewe cyangwa utaberewe. He's the one who will say you well dressed or not. Twese uyu munsi Because all of us, turabageni b'umuntu umwe yitwa Yesu Kristo. we are the bride of Sasa hari umunsi Jesus.
babantu bakishijwe mugabo bakibayo nk'abaseribateri. Today, the problem is most people born again, they living like single. No. No. Baho selon ingene uwo mwubakanye yifuza kuba. Live according to the one who has married you. Niba yakubwiye ko iyo parfum atayikunda. If he said this cologne is not good, ukazigura gatatu, and you buy it 3 times, kuza kumubwira ngo je t'aime ça ne signifie you rien. come and say I love it doesn't mean anything. Yarakubwiye ati cyo gihuzu n'ukuri vraiment n'ibijanye na If he says stereo. no, this dressing doesn't look nice, hanyuma ugacuza ngo urumva rero ngo oh je t'aime, wagumye wisubiramo inshuro nyinshi. and you come and you say I love you and you've been wearing it, doesn't aya majambo ntabagifise uburemere. those words don't have any weight. ariko iyo yakwambariye vya bindi ukunda. Glory to God. Hallelujah. And then when he or she has weared, I'm blessed. I'm blessed. Did you hear that? Madame wandakunda iyo sokoje bifashe ku mutwe. For me, I like murabizi kamwe bita shinyo. You know, I don't ndamubona neza mu maso nkabona la beauté nabonye ubwa mbere kuva umunsi wa mbere. You see, when my wife, she's dressed in a certain way, what we call chignon, I don't know in English. I see the natural beauty that I saw that day one. Yagiye bakamushi nabashiramo ibisuko muga akagira umutwe nkawubona neza nshitse muhera ndamubwira naho rero nabona kubona. So when she's been to the salon and she dressed, I can see the face, then I can say, wow. Nice. Ntibikeneye explication ngo je t'aime nibikao ya deja nabonye ko wanyimvira igihe wari muri salon de coiffure. I mean, obviously, that dressing shows me you have thought about me when you were in the salon. No, it's not just words. You know what I like, we know what I don't like. And vice versa. It's good to hear that. But sometimes we come in a dating in a meeting. Today we have come in a dating time, like date time. Our fiancé, whose name is Jesus, he has invited us to eat. He has invited us. And he knows and he sees how you came dressing. For us, we didn't even see it. And he's asking, did you think about me for the last week? Why did you do that? Why did you go there? And you knew that I don't love it. Why? So to say, tell him I love you, it's not enough. Our lifestyle, our day-to-day life, our concern about how we live, thinking about things. That's how we show the love we have toward the Father. I wish you, brethren, today until the next Sunday, to always think about the King. Don't think about pastor or majority of people. Think about your loved one and live like he wants you to live. Is there anyone who hasn't received Jesus as his Lord and Savior? Who you want to receive him, to enthrone him, so that you can have eternal life? Thank you. Anyone else who wants to receive Jesus? Lift up your hand. Thank you. This is the number one covenant that someone who is saying, I want to live I was living my own life, but now I want to live his life. I don't know if there's anyone here who hasn't done a covenant with Christ. Lift up your hand. Let me ask the whole church to stand. Let me ask the brother who has uhinduka umugororotsi ukaba umwana w'Imana ukabicara bigisha uze hano imbere tugufashe gusenga umuntu agomba gufata ingingo kwakira Yesu turakurindiriye aho uri mu kibanza cyawe uyu ni umunsi wawe gufata iyo ngingo uyu ni umunsi kariho ngaha
iyi ngingo idasubirwamo This is the most important decision. utayifashe urabizi ko utayifashe If you haven't taken it, you know you haven't. nimba utarafatiye ngo nyaruke hano imbere tugufashe Thank you. gusenga If you know you haven't taken it, urabizi ko atamahoro ufise mu mutima wawe you know you got no peace in your nimba heart. utarafatiye ngo nyaruke If dufashe you gusenga haven't taken that Imana decision, iguhezagire thank you. nimba rero udashaka gufata iyo ngingo nyaruke hano If there is imbere anyone who wants to take that decision, come quickly. haleluya Come running. reka nsubire mbaze abantu bakije muduze amaboko abantu bamaze gufata iyi ngingo muduze amaboko Who okay have murakoze received Jesus? ni waba utabaye mu bantu dugije ukuboko nuko utari suri kukijije If you didn't raise your hand, you are not sure that you iyi niyo are. ntango y'ibindi byose mbere ko duhindura imyifato Is zacu the beginning of everything else. n'ubwa nyuma ngira mpamagare I'm gonna call for the last nimba time. utarafata iyo ngingo urabyumva mu nda yawe ko udafite amahoro If you haven't taken that decision, you feel it in your heart. unyaruke hano imbere tugufashe gusenga Come, feel free to come in front. turakurindiriye nimba utarafata decision y'agakiza unyaruke We hano are waiting for you. Thank uyu ni you. umunsi wawe This is twese your day. twarabikoze ntitwigeze tumara We amahoro all did it. twese twaraje imbere umunsi umwe turafata iyo ngingo We can. ibisindo by'umugenzo w'idini This is not a ibisindo byo church. kuza gusengera muri oasis This is not about coming to subwira ngo Oasis. uzoce umunyeshengero ngaho It's not for you to become a ni church member. decision personnelle unyaruke hano niba Personal utarakira decision. niba hari ubundi atarafata iyo ngingo unyaruke hano imbere If tugufashe there's gusenga anyone else, please turakurindiriye come. turakurindiriye We're turakurindiriye waiting for turakurindiriye you. Come. shaka kagozi k'ikintu satani kugira ngo oyaye wewe ntacu ibyo ni iby'abaporoti iyi ni ingingo yawe personnelle This is a personal decision. turagusubiye gusaba ngo unyaruke hano imbere nimba utari bwafata iyo ngingo We're unyaruke asking you tugufashe to gusenga come and take that decision. uhitemo umwami rimwe rizima utazosubiramo kandi And to choose the Lord once for all. nimba uri mu kibanza unyaruke If unyaruke you are sitting unyaruke there, come. nturaba bagenzi bawe ku ruhande Don't look at the people iyi around ni you. ingingo yawe ku giti cyawe personnelle This is your personal decision. ntibivana n'amashuri wize ntibivana n'imyaka ufise bivana gusa no ku munsi umwe uvuga uti mwami ndaje iwawe mba umwana wawe It's not about what the schools we have tugira studied. turangize guhamagara We are about to finish calling out. wumva gute mu nda yawe How do you feel in your umva umutima uri stomach? kurasimba Do you feel your heart beating hard? nuko umugwaniza ariko arakubwira ati no That's because the enemy is nimba saying, ushaka no. kuba amahoro unyaruke hano If imbere you want to dusubire ko be dusenga at peace, come before we pray. niba ushaka kuba amahoro n'imana unyaruke hano If imbere you want to be dusenga at peace before God, come. turarindira ubwa nyuma imbere ko dusenga We are waiting before we pray for the last time. iki nicyo kizotuma twemerwa mu ijuru si ibikorwa byacu gusa This is what will have us accepted in heaven. It's not about our works, nuko umunsi umwe twamushinga intahe mariya amaso but benshi it's because we have publicly testified for Him. niba atankunda reka dufate umwanya gusengera If abavukanye there's no one else, let's take time muheje to gufata pray. ingingo isumba izindi zose tuzosubira gufata mu buzima You bwawe just took a decision which is more important than anything else. ijambo ry'imana rivuga ngo bari muri kristo yesu nta rubanza The ruzobatsinda Bible says, for those that are in Christ, there will be no condemnation. yaravuze ngo nimwashingira intahe imbere y'amaso ya benshi nanjye basingira intahe imbere ya He said, data if you testify before many, I will also testify before the uyu munsi Father. ko mumushingira intahe Today, as you just testify, n'abazo bashingira intahe imbere ya data He will also testify before God. reka mugara amaso yanyu mwebwe muri ngaho imbere Close your eyes, and if you want to receive Christ, subira mu iri sengesho gushikaho ndabyumva mu matwi yanjye and pray this prayer loud. Pray it loud. I want to uvuga hear uti it. data ndagushimiye Say, Father, I thank you. ndashaka muvuge cyane ndabyumva uti data ndagushimiye Say, Father, I thank you yuko wankunze urukundo that you have loved me rurengeye ubwenge bwanje more than I can comprehend. ndagushimiye I thank you ko watanze umwana wawe that you gave out your Son, yesu kristo Jesus Christ, akaza kumfira ku musaraba to die for me on the cross. ndizeye I believe ntabikekeranye without doubt yuko yazutse mu bapfuye that He raised from the dead kugira ngo nsindanishirize for my justification. uyu munsi Today, ndamwakiriye I receive Him ngo ambere umwami to be my Lord n'umukiza and my Savior, w'ubugingo bwanje the Savior of my life. mwami yesu Dear Lord Jesus, ngo ubwanze come and reign mu buzima bwanje bwose in my whole life. mbaye cyane mugisha I become a new creature. ibya kera byose birashize The old is gone. byose bibaye bishaje Everything is made new. ndabisenze ndabyizera I pray believing mu izina rya yesu kirisito in the name of Jesus. amen Amen. tubasengere Let's data pray mu for them. izina rya yesu kirisito Father, in the name of kubw'uyu Jesus, muvuka yatera intambuko yo kwizera for this brethren who has made a uko step of faith, yitahuye mwami ko yari umunyabyaha ko adashobora kwikiza because he understands that he
sinner couldn't ko save yizeresheje himself. umutima akaturisha akanwa kiwe. Because he believed with his heart and confessed with his Ndavuze mouth. mwami kuva uyu munsi abaye cyane I mugisha. say from today he is a new creature. Ibya kera byose birashize. The old is gone. Byose bibaye bishaje. Everything is made new now. Arakijijwe, He's born again. aravutse ubwa And kabiri. he's a new creature. Ndasenze mwami ngo akure mu kukubaha no mu guhesha I icyubahiro pray izina that he ryawe. grows in obeying Kandi and ashingira living nta izina ryawe. and in honoring your Mu name. izina rya Yesu In the Kristo. name of Jesus. Amen. Amen. Mani bahezagire musore mu bibanza. Thank you. God bless you. Abafasha bazafasha muze kwiga inyigisho z'abakigwa mu ishengero. They shall help you to be. Tugatubanaye gusenge turangiza. We are about to pray as we finish. Ijambo ry'Imana tubwira ngo The Bible says, hari ngo ndazi yuko mutifatanya n'abanikorayite canke abantu bakora batemera Imana. Bible says, I know that you didn't join the Nicolaitans. Ndabizi ko mukunda Imana n'umutima I wawe. know that you love God with your heart. Ariko ntimuyikundisha ibikorwa byanyu. But you don't love Him with your works. Mwibuke aho mwavuye mukarwa. Remember where you fell from and Mwihane repent musubire mu rukundo rwa mbere. and come back in the first love. Niba wari muri kino kibanza If you are in this place ukavuga ati urukundo rw'Imana nakundisha Imana ibikorwa byanje rwaragabanutse. and you are saying the love I had, the first love I had when I used to love God with my Simvuze works. ko ari ibyaha ugenderamo. I'm not saying that you are walking in Ariko sin. kumbure n'intege nke zaraje kubera ko ari wadendebukiye mu migenderanire yawe Maybe n'Imana. some weakness have come in because you have backslidden. Mpemu yera yavuganye nawe muri kino And the gitondo. Spirit of God has spoken to you. Uragomba gutera intambuko yo gusubira mu rukundo rwa mbere. You want to make a step of faith and come back to the first love. Uduze ukuboko kwawe nawe aho uhagaze cyangwa wicaye tugufashe gusenga. I want you to lift up your hand so we can help you Uribuka pray. ingene mwagendanye mu ntango y'agakiza. You remember how you walk with Him in your first Urabona days. aho ubaye uyu munsi ubuzima ubayemo kumva ko ari icagabanutse. You see your life and you can tell something has come short. Ureka umwerekesha ukuboko kwawe kumbwira uti mwami ndakeneye gusubira mu rukundo rwa mbere. Show Him by a sign of raising hand that you want to come back to the first love. Niba wadugije ukuboko kwawe If you have raised your hand, subira mu iri sengesho. say this prayer after me. Uti data ndagushimiye Say, Father, I thank you ku rukundo rwawe that your love rutigeze rugabanuka has never changed ku buzima bwanje. on my life. Ndagusabye imbabazi I ask you to forgive me. aho nagiye kure yawe, Wherever I have gone far, aho ntakoze ibiguhesha icyubahiro. whenever I didn't do what pleases you, Uyu munsi today, oh God, ndahindukiye, I return. ndihanye, I repent. nagarutse ku birenge I byawe. come back to your feet. Ndagusabye ngo mpemu wawe I ask that your spirit anshoboze kunesha will enable me to overcome ibyangerageza byose, the things which were putting me kugira ngo down, simbushe intumbero so I don't lose the goal y'icyo naremewe. of the reason why I was Urakoze created. kumvise ugusenga kwanje. Thank you that you heard my prayer. Ndabisenze mu izina rya Yesu. I'm praying in the name of Jesus. Amen. 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 Data mu izina rya Yesu Kristo. Father, in the name of Ndagushimira Jesus, urukundo rwawe ruri hano. we thank you for your love that is here Ndagushimira imbabazi zawe ziri muri kino and your kibanza. mercies that are in this place. Kuri uyu muvukanye yaturishije akanwa kiwe. For the brethren who has confessed with Reka his atandukane n'ikintu cyose umugwanizi yari let yitwaza, him be separated by anything kugira ngo that was amucine kandi forbidden musubize inyuma. to discourage him and to Ndamusenge Mwami ngo yuzure inkomezi, I pray that you fill him with strength agugire priorite mu buzima to bwiwe. make you his priority in life, Ntaharire nawe ku vyazi kudakunda, so that he doesn't argue with you on the things icyo that azi you ku don't love. mutima kudakunda, Whatever he knows that you don't love, akirekure mu izina ryawe. let him let it hold. Akirekure mu buzima bwiwe. Let it hold. Akirekure mu izina ryawe. Let it lose its hold. Ibyo ariko aribona mu byiyumviro byiwe Whatever he's saying in his mind abayemwe bidahesha icyubahiro izina ryawe, that are not glorifying your name, nawe bitoba bigaragara nk'ibyaha, even though they don't ariko succeed, bimutwara kure y'ubugombe bwawe. but they are bringing him from your Afata glory. ingingo kuri uyu mwana, Let him take the agira decision. inkomezi kuri uyu mwana Let him get strength yo now kwitandukanya nabyo, to separate from those kugira ngo things. abe mu kibanza wifuza kwaba. Be in that place that you want him to be. Data ndagushimiye Father, I thank ko you wumvise ugusenga kwacu. that you've heard our prayer. Ndahezaga ishengero ryawe I bless your ngo church bazigamige mu buntu bwawe no mu rukundo to be rwawe, preserved in your love and your barindwe grace. imitego yose iva ku